Ndabaramukije nongera ndabaha n'ikaze muri iki kiganiro c'Inama Nshingamateka mutegurirwa n'igisata cyo kumenyesha amakuru n'ubuvugizi mu biro vya Nyeniteka umukuru w'Inama Nshingamateka. Uguserukira bene gihugu, gutora amabwirizwa no kugenzura ibikorwa vya leta nizo nshingano z'Inama Nshingamateka. Muri kino kiganiro turagaruka ku nteguro z'amabwirizwa zizwe zongera ziremezwa n'Inama Nshingamateka mu ndwi yahereje ukwezi kwandamukiza, harimwo integuro y'ibwirizwa ihinyanyura igitabo c'ingene imanza z'amatati ziburanishwa zicibwa n'ingene zikurikizwa. Turagaruka kandi ku bikorwa vy'iterambere rusangi vyaranguwe n'abagize ibiro vy'Inama Nshingamateka mu ntara zitandukanye muri ya ntumbero yo guhimiriza no gutera intege bene gihugu babatoye mu bikorwa vy'iterambere rusangi, nkuko kandi biri mu ntumbero yatanzwe na nyenicubahiro umukuru w'igihugu. Mu gusozeranaho turaca ku mayange ku bijanye n'ibirori vyaranze umunsi mukuru w'abakozi n'akazi, aho Nyeniteka umukuru w'Inama Nshingamateka ari kumwe n'ivyegera vyiwe yari yateye iteka ibirori vy'uwo munsi mu ntara ya Cankuzo. Nkaba nongeye kubaha ikaze. Ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 28 ndamukiza uyu mwaka wa 2023, Inama Nshingamateka yarakoranye kugira yige integuro y'ibwirizwa isubiramo igitabo cerekana ingene imanza z'amatati ziburanishwa zicibwa n'ingene zikurikizwa. Umushikiranganje w'ubutungane Domine Banyankimbona niwe yari yaje gutanga umuco kuri iyo nteguro y'ibwirizwa. Mu gihe rero bene gihugu bama bariko baridoga ku vyerekeye imanza zidacibwa ngo zihere canke ziteba gucibwa, bakidogera kandi ingorane zijanye n'ikurikizwa ry'ingingo z'amasentare, ugasanga kandi sentare ziri kure ya bene gihugu, nayo bamwe mu baburanyi bagakoresha mayeri mu kudindiza imanza. Umushikiranganje Domine Banyankimbona yamenyesheje ko arico catumye iki gitabo cerekeye ingene imanza z'amatati ziburanishwa zicibwa n'ingene zikurikizwa gisubirwamwo kugira kiroranishwe n'ibikenewe muri iki gihe. Akandi karusho kari muri iyo nteguro y'ibwirizwa nuko irekurira uwuheranye akurikiranwa n'ingingo yo kwishuzwa ku nguvu kwigurishiriza wenyene amatungo yafashwe kugira ngo amafaranga avuyemwo ayarihe abaheranye. Kubijanye naho no gusohora abapanza amazu vyaratomowe neza. Iyo nteguro y'ibwirizwa itegekanya ikiringo kingana n'iminsi 30 gifatwa n'umucamanza kugira ngo abapanza amazu bananiwe kuriha basohoke. Iyi nteguro y'ibwirizwa irategekanya uburyo bwo kumvikanisha abafitaniye amatati no kubahuza. Ivyo navyo bikazotuma ibitigiri vy'imanza muri sentare bigabanuka, ndetse bikanatuma ubutungane bukora neza biciye mu guhuza abafitaniye amatati. Integuro y'ibwirizwa irategekanya uburyo bwo kumvikanisha abafitaniye amatati no kumvikanisha abahuza. Ubwo buryo butuma ibitigiri vy'imanza muri sentare bigabanuka, ndetse bukanatuma ubutungane bukora neza biciye mu guhuza abafitaniye amatati. Abashingamateka bakaba barafasha akanya ko gushikiriza ivyiyumviro vyabo, aho bashimye cane ingingo yo kumvikanisha abafitaniye amatati biciye ku bahuza bo ku mitumba, kuko mu gihe gito bamaze gukora ibikorwa biboneka nk'uko abashingamateka bavyiboneye mu ntara bagiye baragendera. Biragaragara neza ko ubutungane ku mitumba buriko abahuza bariko barakora igikorwa cyo koko batorewe kandi ataco bahengamiyeko. Bikagaragara ko mu masentare mu myaka iri imbere amasentare atakazoba gifise. Bamaze kuyica ijya nino, iyo nteguro y'ibwirizwa ikaba yaciye yemezwa 100%.
Inama Nshingamateka yarize kandi integuro y'ibwirizwa rigenga iyemezwa ry'amasezerano yasinywe hagati ya leta y'u Burundi n'igihugu ca Turikiya yerekeye gukinga gutanga amakori kabiri ku mafaranga yinjiye hamwe no kugwanya kudatanga amakori. Iyo nteguro y'ibwirizwa ikaba yasiguwe imbere y'Inama Nshingamateka n'umushikiranganje w'ikigega ca leta Odase Niyonzima. Akaba yamenyesheje ko intumbero y'ayo masezerano ari uguteza imbere imigenderanire mu by'ubutunzi hagati y'u Burundi na Turikiya, akaba aje rero nk'umushinge mu guhanahana ibidandazwa hagati y'ivyo bihugu bibiri hamwe no kugwanya abokoresha uruyeri mu kudashaka gutanga amakori. Amasezerano agizwe n'intangamarara hamwe n'ingingo 3. Intangamarara mu ntumbero yo gukomeza ubucuti no gufashanya hagati y'igihugu cyacu hamwe n'icya Turikiya, twihweje akamaro aya masezerano azogirira ibihugu bibiri ku nyungu n'iterambere ry'abenegihugu by'ibihugu bibiri. Ni mu ntumbero kandi yo gukinga itozwa kabiri ry'amakori ku nyungu imwe n'inyunuzwa ry'ayo makori mu vyerekeye itozwa ry'amakori muri ibi bihugu bibiri, hatabayemwo gutariha canke kugabanya amakori yategereza kurihwa hakoreshejwe uruyeri mu guca mu ruhande mabwirizwa, hatibagiwe indinganizo tegekanijwe muri aya masezerano zo korohereza abenegihugu b'ibihugu bibiri. Tuweje kandi ko Burundi bwari bukiri inyuma cyane cyane mu bihugu byo mu karere ka Afurika y'ubuseruko mu byerekeye kugiranira amasezerano nk'aya n'ibindi bihugu byo ku isi. Tuweje kandi akamaro amasezerano nk'aya agirira abanyamitahe b'ibihugu byayahanye cyane cyane mu koroherezwa gukorera udandazwa muri kimwe cyangwa ikindi muri ibyo bihugu. Nayone bamaze kuyica ijya nino, banyakubahwa abashingamateka bakaba baciye bayemeza 100%. Murumvise rero yuko intego y'ibyo tuyitoye 100%. Muri ya ntumbero yo guhimiriza no gutera intege abenegihugu mu bikorwa by'iterambere rusangi, nk'uko kandi biri mu ntumbero yatanzwe na nyenicubahiro umukuru w'igihugu, abagize ibiro by'Inama Nshingamateka bararanguriye ibikorwa rusangi mu ntara zitandukanye. Ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 29 ndamukiza uyu mwaka wa 2023, Nyeniteka Geraze Daniel Ndabirabe umukuru w'Inama Nshingamateka yifatikanije n'abenegihugu bo mu gisagara ca Bujumbura mu bikorwa by'iterambere rusangi bijanye no gusibura imiserege hamwe n'inkengera z'ibarabara ry'igihugu nimero 5 Bujumbura Nyamitanga. Mu gihe rero Uburundi ari nyabagendwa kandi bumaze iminsi bwakira abashitsi benshi biteka, bisaba ko iryo barabara riva ku kibuga c'indege riguma risikuye neza. Eka mbere no kwigenekerezo rya 6 Rusama nkuko vyamenyeshejwe n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano, nawe nyene yari yitabiriye ivyo bikorwa. Uburundi bukaba buzotegwa iteka ryo kwakira abakuru b'ibihugu n'amareta bashika 9. Abarundi bakaba basanzwe bafise umuco mwiza wo kwakira neza abashitsi, bisaba rero ko abo bashitsi basanga twitunganije mu gusukura neza aho baca naho bashikira. Mwijambo yashikirije Nyeniteka umukuru w'Inama Nshingamateka yarashimye kukungene abanyagisagara baje gukora ibikorwa rusangi bari hamwe nk'abavandimwe nk'abavuka gihugu. Ati tugiye turakorera hamwe gutya, Imana nayo izohezagira ibikorwa by'amaboko yacu kuko yaramye umuntu imuhisi kugira ngo ayitunganye. Nyeniteka yarongeye ati ko turi hamwe rero nk'abavandimwe nk'abavuka gihugu dutegerezwa kubana neza mu mahoro. Akaba yaciye yibutsa icumugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi CVR ujejwe ko waje kunganira abarundi mu kumenya ukuri ku vyabaye muri kahise, hanyuma tumaze kukumenya habe gusaba imbabazi no kurekuriranira, hanyuma habe kunywana nyako mu kwamirira kure kahise kabi. Nyeniteka Geraze Daniel Ndabirabe akaba yahamagariye abarundi kwiga gutanga no gusaba imbabazi
hamwe no gutegura iherezo ryiza. Turi hano rero nk'abavukagihugu, abavandimwe, umuryango, turi ku gikorwa. Nari mvuze rero ni aho twaciye turahazi. Uno munsi iki ni ikimenyetso ko cyerekana ko turashobora gukira. Iki ni ikimenyetso kuba dukoraniye hano nk'abavandimwe, nk'abavukagihugu. Ni ikimenyetso cyerekana ko turashobora gukira, turashobora kogorora amahoro koko twifuza akaboneka mu gihugu ubutagisubira inyuma. Muri ivyo rero nagira ngo twibukanye gatoya, ntibiza kuba birebire, ariko murazi ko hariho umurwi twajeje kumenya ukuri n'ukurekuriranira, kumenya ukuri n'ukurekuriranira. Urya murwi aho tugeze uno munsi twifuza yuko wokunganira cyane abarundi twebwe, kugira ngo ya mahoro turondera aboneke kandi aze vuba. Urya murwi aho ugeze uno munsi baravuga bati harageze ko abo babazi bimwe mu kahise k'igihugu boshobora kuza bakabegera, barya bari muri birya biro, bakabegera bakababwira ibyabaye, ibyo babonye, kugira ngo noneho babikorere ko babone ingene badushikana aho twifuza. Ikibi sukugwa, ikibi nukutavyuka, ikibi sugucumura cyangwa gukora amakosa, ikibi nukutamenya ko wakoze amakosa, ko wakoze ikibi hanyuma ugasaba imbabazi, ugasaba ikigongwe. Nyeniteka akaba yaciye ahamagarira uwoba wese afise inkuru yoshikiriza umugwi CVR ko yoja kuwitura. Uno munsi urya murwi ugiye kudufasha kugira ngo udufashe bamwe twikure muri ako kahise kabi, idufashe ako kahise tugacire. Hari uwavuze ati cira imoso, hari undi yavuze ati ibyabaye bitubera isomo kugira ngo twogorore. Rero umwe wese mu byo ashobora kubazi yoshobora kuzegera urya mugwi kugira ngo awiganire ibyazi, nabo bazoheza babikorere ko nk'uko narinda bivuze, baduteze intambwe tuja mu mahoro. Kuri uwo munsi wa gatandatu nyene icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka nawe yari mu ntara ya Kirundo muri komine Bwambarangwe, aho abenegihugu bari basidukanye n'iyonka bazanywe no gufasha mu bikorwa byo kuvanga urucekeri, umusenyi n'isima mu ntumbero yo gukora ibeto yo gusasa ku mabuye yo hasi mu kigo kiriko kirubakwa cyo gusoma no kunoganza karanga cyo ku Mukenke. Abashingamateka batowe muri iyo ntara ya Kirundo hamwe n'umushikiranganje wo kwivuna abansi avuka muri iyo ntara nyene, nabo nyene ntibari batanzwe kwifatikanya nabo bene gihugu muri ivyo bikorwa vy'iterambere rusangi. Mwijambo yashikirije icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka, umushingamateka Sabine Ntakarutimana, yamenyesheje ko ico kigo cyo gusoma no kunoganza karanga kizofasha gusubira kwiyibutsa neza karanganya ko ku Burundi, kanatsinda birazwi ko umuco ari wo werekana ubudasa bwa bene gihugu. Mu gihe hazoba habonetse ibitabo bikwiye, icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka yamenyesheje ko ico kigo kizofasha kandi abanyeshure kwiyungura mu bumenyi
hejuru y'ubwo basanzwe baronka mu mashure. Bamaze kutubwira rero igikorwa tuzokora kandi turanguye ibitari bike kuko tugishika bariko bararaba uyu musezero turiko turagira muri iyi nzu mwebwe nyene mwiyubakiye, inzu yo gusomerwamo ibitabo ariko kandi inzu yo kwibukanya ku bijanye n'akaranga k'igihugu cacu. Murabona ko dukoze ibikorwa bitari bike. Namye numva bavuga aba basanzwe mu byo bize harimo kubaka, boduharurira usanga ko igikorwa dukoze ari igikorwa kirimo amahera atari make. Ni ukuvuga rero ko mwitanze, muritanga, ariko kandi natwe turabereka ko turi kumwe, ko tubatera intege muri ibi bikorwa byiza. Iyi nzu rero nk'uko nari ndabivuze, twumvise ko ari inzu yo kuzosomerwa mu bitabo. Nashimye ko ngaha hari urwaruka, abanyeshuri tubasabe igihe iyi nzu izoba yaheze, ibitabo bizoba birimo ntibizogume vyugaye, ni ivy'iwanyu mwebwe muri mu mashuri kugira ngo muze kongerereza ubumenyi muhabwa n'abigisha, kuko vyarabonetse umunyeshuri aguma n'ivyo yakuye kamwigisha gusa haba hari hakabura. Arico gituma leta y'Uburundi, leta mvyeyi, leta nkozi yiyumviriye ko amazu nkaya, ibigo nk'ibi vyokwiragira mu ntara kugira ngo abanyeshuri baronka aho baja kongereza ubumenyi, sivyo gayeri? Aha rero n'igikorwa gikomeye dukoze, ariko kandi harimo n'ivyo kwibutsanya ibijanye n'akaranga k'igihugu. Umushingamateka Sabine Ntakarutimana yaribukije ihangiro leta yihaye ryo kubona Uburundi buba igihugu kiri mu nzira y'iterambere mu mwaka wa 2040, hanyuma kikaba igihugu giteye imbere mu mwaka w'ibihumbi 2060. Ati inkingi z'iryo hangiro zifatiye ku burimyi n'ubworozi hamwe no gukingira ibidukikije. Icegera ca mbere c'umukuru w'Inama Nshingamateka akaba yarabibukije ko hejuru y'ivyo vyose hatabayeho gusimbataza amahoro n'umutekano, vyose vyoba bibaye ubusa. Ku ruhande rwiwe nawe icegera ca kabiri c'umukuru w'Inama Nshingamateka, umushingamateka Abeli Gashatsi, yari mu ntara ya Muramvya aho yifadikanije n'abene gihugu bo muri komine Mbuye mu bikorwa vy'iterambere rusangi vyo kwegereza amabuye ku kibanza kiriko kirubakwamwo ibirasi 4 vy'ishure riri ku mutumba Teka, bongera bataba ikibuga c'imbere y'ivyo birasi kugira ngo niryarangira abana bazohiga bazoronka aho bakinira hameze neza. Icegera ca kabiri c'umukuru w'Inama Nshingamateka mw'ijambo yashikirije yahamagariye abene gihugu bose kwitaba ibikorwa vy'iterambere mu kwitaba intumbero yatanzwe na nyine icubahiro umukuru w'igihugu. Yarongeye ati iri shure turiko turubaka ryegukira Eklezia Katolika, ariko si iry'abakatolika gusa, ni iry'abarundi bose mu butandukane bwabo, kuko mu kwakira abana bazohiga batazocagura amadini, ubwoko canke imigambwe. Igihugu bimbuye iri shuri muriko murubaka ni shuri ry'uno munsi ndetse n'ishuri ryejo. Iri shuri ni shuri rikurikiranwa cyane cyane ahanini twaronse kubera Eklezia Katolika. Nico gituma nagira nsabe mukomera amashi cyane uwayiserukiye ngaha patiri, kuko wafasha mu bijanye n'iterambere ry'indero mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Nagira rero mwumve ko kubaka ishuri bitaraba umugambwe, kubaka ishuri ntibiraba ubwoko, kubaka ishuri ntibiraba amadini. Nivyo n'ishuri su Convention Catholique, mugabo n'abandi bo mu yandi madini bategerezwa kuza kwifatanya n'abandi bakirisu ndetse n'abandi bene gihugu, kuko iri shuri ntigigwamwo abakatolika gusa, iri shuri ntigigamwo aba CNDD-FDD gusa, ntigigamwo abaporona, ntigigamwo abahutu canke abatutsi, gigamwo abarundi bose.
mutererero mu byo mushoboye, ndetse n'ishuri ryaturamuye. Aha kera abatahazi bahita ku bakobwa, jewe nize hajya hepfo ku bahungu, mugabo nimba nize ngaha mushikanje nawe yarahize. Nagira rero mpamagarire abavukambuye cyane cyane abaciye kuri iryo shuri, bumve ko bategereza gutanga umuganda kugira ngo batoyi bacu urugwaruka ruriko ruvuka uno munsi, urugwaruka ruhiga nago ruzoshika aho twashitse. Nta gihugu gishobora gutera imbere indero idateye imbere, nta gihugu gishobora gutera imbere kitagira incabwenge. Icegera ca kabiri c'umukuru w'Inama Nshingamateka akaba yariyamirije ingendo y'umugwazo yibonekeza cyane muri ako gace, ati iyo ngendo n'ubusuma mu bundi. Ivyo bikorwa birangiye, icegera ca kabiri c'umukuru w'Inama Nshingamateka akaba yaciye aboneraho gushikiriza agatererano ko gushigikira iyo nyubako y'amashure kagizwe n'imifuko 200 y'isima. Mu dufuko 200 tw'isima ejo biraro mutundi kandi ni wacu ndoguma nkurikirana. Mu gusozera kino kiganiro tugaruke ku munsi mukuru mpuzamakungu w'abakozi n'akazi, aho Nyeniteka Gerard Daniel Ndabirabe umukuru w'Inama Nshingamateka aherekejwe n'ivyegera vyiwe, abashingamateka n'abakozi bo mu Nama Nshingamateka yifadikanije n'abene gihugu bo mu ntara ya Cankuzo mu birori vyabereye ku kibuga Buhumuza. Utagafise mu ntoki yagira ati ndati turoge hafashe idarapo atifoma ndayishira mu ruhanga, urabona yuko ari byiza cyane. Rero inyuma yaba bajejwe bari mu Nama Nshingamateka baje batwenga baramutsa abavuga mu bw'iteka, harashikiriwe abaje baserukira intwaro. Ego urabona yuko abantu bavyushe barebare bagufi birabura bameze neza batwenga bambaye igitenge cyiza cyane neza cyane. Ego rero ndabona yuko bose uko bakabaraza bararamutsa abavuga mu bw'iteka, bahereye nyene kuri Nyeniteka nabo bagendanye eka n'abasangwa abanyacyubahiro abanyakubahwa bari ngaha kuvuga mu bw'iteka. Hanyuma turabona n'abaje bamwe baturabira ibisagara, abo reba bavuye aha abajejwe intwaro. Yego aba rero bamwe baturabira ibisagara inyubako n'ibindi sivyo. Turabona yuko aba rero ni bamwe rero baraba ivyingo n'imiryango, abo babonye abo nabo ni fonction publique. Fonction publique abo nabo imishahara ingeze bakaraba ko muri imbatatu nenge turimo. Nyeniteka akaba yarashikirije ijambo ry'umunsi yari yarungikanywe na Nyenicubahiro umukuru w'igihugu, ahanini rikaba ryari rishimikiye ku guhamagarira abarundi kugwanya ubunebwe n'ibibanza vy'ibaramiro, guhurumbira ibikorwa, incabwenge zitanga akarorero zongere zije imbere abandi, umwimbu ugwizwe maze ihangiro ry'uko Burundi buba igihugu kiri mu nzira y'iterambere mu mwaka w'2040, aho umurundi wese yiga bakigaburira, bukaba kandi igihugu giteye imbere mu mwaka w'2060 tuze turishikeko. Nibajya birirwa kubarama bagataha basaba ibyo bafungura, abakora batahana uruboho. Ariko rero kubura icyo ushora si ukuvuga ko ubutakoze. Hari igihe ukora ugahomba nturonke umwimbu ushora, cyangwa ugakora igikorwa kitunguka. Kenshi na kenshi igikorwa kitunguka muzosanga ari igikorwa kitaruhisha, umuntu akagikora ashaka kwiyorohereza. None rero uyu munsi kw'abakozi twahuye ngo twigine uyu munsi mukuru, nakanya ko kuganira kugira dusuzume ivyo twakoze n'ukungena igikorwa cyagenze, hanyuma tuje inama yo kuraba ingene twese twokora tukunguka. Tumenye ko ubu tugiye gukora turaba iyo tuja mu 2040 no mu 2060. Mwihwaniro ryatunganijwe twarabonye ko bishoboka ko mu 2040 Uburundi kizoba ari igihugu cifise mu buzima bw'abene gihugu, mu 2060 naho kizoba kiri mu bihugu biteye imbere. Nimukomera amashyi Imana ye.
none rero mboneza mu bumenyi mumenye ko igihugu kibitezeho byinshi, muzobazwa byinshi, kuko nimwaba indongozi mbi muzokwegera ubukene abo murongoye, hanyuma nabo barire babaraba namwe mudafise uwo muyaha. Muri iyi ntumbero nyene twebwe twagize amahirwe yo kuba imboneza kubera ubumenyi, ubukerebutsi canke amabanga twaronse, tuba imboneza nyakuri zabo turongoye, imboneza z'abantu bose. Twize byinshi, tuzi byinshi, tuzobazwa byinshi. Tubibutse ko uwo munsi mukuru w'abakozi n'akazi wahimbajwe uyu mwaka mu Burundi ku civugo kivuga giti imboneza mu bumenyi ni mu bakarorero mu bagwiza umwimbu. Ibirori ku kibuga Buhumuza bikaba vyaryohejwe n'imigwi y'intamba itandukanye, harimwo umugwi ndangakaranga imberamico uhurikiyemwo abashingamateka n'abakozi bo mu nama nshingamateka. Aha hakaba ari naho dusozereye kino kiganiro. Turabashimiye mwebwe mwese mwagikurikiye, naho ubutaha. Mugere n'abashongora utabonekera umwaka. Kuko ahinduka abashongora